Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru, bisa naho kuri ubu ano masezerano atacavuze, ndetse uguhangana hagati ya bino bihugu bibiri kuri ku rugero rwo hejuru. Korea y'Epfo bisa naho iri ku ruhande rw'Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bigize OTAN, mu gihe ku rundi ruhande Korea ya Ruguru bisa nkaho iri ku ruhande rw'Ubushinwa hamwe na Federation y'Uburusiya. Reka turabe uyu munsi uku guhangana ico kuvuze n'impamvu uteje uruhagarara kuri inosi ya none. Reka banze nakwibutse ko gira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Kwigenekerezo rya 13 mu kakaro uyu mwaka, Kim Jong Un yagendeye ihinguriro rikora ibigwanisho mu iki gihugu, asaba abakora ibigwanisho gukora biboneka ibigwanisho byinshi kandi bitandukanye kuko bari mu gihe nyaco cyo gushobora kubikoresha. Yasabye yuko bokora za rocket launcher nyinshi, bagakora ibiduga by'intambara ndetse n'amasasu agezweho n'ibindi bitandukanye bigezweho vyoshobora kwifashishwa ku mirongo y'urugamba. Yagize ati kwitegurira intambara neza muri nosi ya none bisaba kuba ufise ibigwanisho bigezweho ndetse n'amahinguriro ashoboye kandi akora neza, kuko ibi nivyo bishobora kugena uko intambara ishobora kunyaruka kandi umuntu agashobora kuyitsinda. Niteguriye neza yuko Korea ya Ruguru ari kimwe mu bihugu by'ibihangange ndetse bishoboye kuba vyoshobora kunesha intambara mu gihe gito. Kuva aya majambo ayavuze, Perezida wa Korea ya Ruguru yateje urunturuntu rwishi, aha ni mu gihe ku rundi ruhande ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo bari barembeje imyimenyerezo ya gisirikare, ndetse n'ubu bakiri kugeza ku bugenekerezo ya 31 z'ukwano kwezi k'umunani uyu mwaka. Ni muri ico gihe Korea ya Ruguru ndetse yatanguye kugerageza ibisasu ruhonyanganda n'ibindi bisasu, aho itari bitanguye kuri ubu, ahubwo ikaba yari yarabitanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo ikiganiro hagati ya Kim Jong Un na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahagarara, kikaba cyari cyateguwe kugira ngo bagerageze guhosha umwuka wo kugerageza ibisasu, harimo n'ibisasu kirimbuzi Korea ya Ruguru yari igize imisi igerageza. Kuva mu mwaka wa 2022 kugeza ubu, Korea ya Ruguru imaze kugerageza ibisasu birenga 100 mu guha gasopo Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibi bihugu bikunze gukorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare. Ibivugwa na Korea ya Ruguru nk'agasomborotso ibihugu biba biriko bibakorera mu gihe baba bari mu myimenyerezo ya gisirikare ifatiye hamwe. Ni mwiyomvo iki gihugu cyegereje cyane leta y'abanyagihugu b'Ubushinwa na leta zisize hamwe z'Uburusiya. Ubwo hahimbazwa imyaka ishika 70 yari heze hasinywe amasezerano hagati ya Korea y'Epfo n'iya Ruguru, abashikiranganje bo kwivuna abansi b'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bageze muri kino gihugu bifatikanya n'abanyagihugu harimo na Perezida Kim Jong Un mu guhimbaza uno musi udasanzwe, aho amasezerano yari yasinywe ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953. Bivuze ko mu mwaka wa 2023 imyaka 70 yari irumanye. Reka kugira ngo ushobore gutahura neza ibijanye no kuguhangana, tubanze dusubire gato mu mateka yatumye kino gihugu cisamburamwo kubiri. Dusubiye inyuma muri kahise, nuko Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru byahoze ari igihugu kimwe imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945, aho kino gihugu ca Korea ari imwe yagenzurwa n'igihugu c'Ubuyapani kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 910. Mu gutsindwa k'Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta y'ubumwe bw'Abasoviete zagabuyemwo kino gihugu
kubiri gushika ku murongo wa 38 canke se 38e parallele di latitude nord. N'ubumwe bw'abasoviete bwari bwaciye mu majaruguru babanje kwifatira ibihugu by'Ubushinwa na Manchuri hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaciye mu manuko bafata bino bice bitandukanye byagenzurwa n'Ubuyapani gushika ku murongo wa 38. Ni mwiyumvo rero buri gice cose cagenzurwa bagiye bashiraho abategetsi batandukanye. Mu buraruko bw'igihugu bwagenzurwa n'ubumwe bw'abasoviete basizeho Kim Il Sung, sekuru wa Kim Jong Un, asanzwe n'umukuru w'igihugu muri kino gihe, akaba yari asanzwe arongoye abagwanyi ba Korea People's Army canke se KPA. Muri ico gihe uyu akaba yarize mu bumwe bw'abasoviete. Ku rundi ruhande mu bumanuko bw'ubumwe bw'uburaruko bwa Korea, mu bumanuko bw'uburaruko bwa Korea naho bashinze Syngman Rhee, yari asanzwe nawe yarize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze rero yuko bino bihugu bibiri bishasha byari bigiye gutwagwa n'abakuru b'ibihugu badasangiye ukwumva kumwe uko igihugu cyo twagwa. Kim Il Sung yatwara Korea ya ruguru yari afise ivyiyumviro vyo gutwara mu buryo bwa kikomunista, mu gihe Syngman Rhee wewe mu kurundi ruhande yari afise ivyiyumviro vyo gutwara mu buryo bwa kapitaliste, kuko yatwara ndetse yasizweho n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba yari yarize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umwe mu basoviete nkaba ari bahagarariye ubukomunista bagumye bafasha cyane Korea ya ruguru, babaha ibigwanisho, imyimenyerezo ya gisirikare hari mu ntambara y'ubutita ku butegetsi bwa Joseph Stalin. Ku rundi ruhande naho Harry Truman wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yafasha abanationaliste bo muri Korea y'Epfo. Gusa gushiraho imipaka kuri parallele ya 38 nk'uko twabivuze ntivyari ibintu bizohoraho. Hari hashinzwe uyu murongo kugira ngo bafashe abayapani bari basanzwe bari imbere mu gihugu bashika ibihumbi 700 gusubizwa iwabo mu Buyapani, nyuma iki gihugu kikazosubira kwiyunga kikaba kimwe. Ariko nubwo vyaruko vyasa nibigoye, kuko buri gice catwagwa n'abantu badahuje uko igihugu categezwa gutwagwa, ubukomunista hamwe n'ubukapitalista. Uguhangana rero kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Harry Truman n'ubumwe bw'abasoviete bwa Joseph Stalin bisa nkaho bwariko buribonekeza mu gihe hari hasanzwe hari intambara y'ubutita. Mu 1947 Harry Truman yasavye gukomeza ubutegetsi bwa Korea y'Epfo, niho mu mwaka wa 1947 igihugu cagwije abajejwe kurinda igihugu bagera ku 80,000. Naho ku rundi ruhande Kim Il Sung nawe mu mwaka wa 1948 yaragerageje kugwiza igisirikare ndetse agwiza n'ibigwanisho abasirikare bagera ku 100,000. Nyuma mu mwaka wa 1948 ONU yemeje ko Korea y'Epfo ari igihugu cigenga. Bikaba vyababaje cyane Korea ya ruguru, yo yabona ko bakiri abavukanyi rero ko bashobora kwihuza. Umurongo wa 38 wemejwe nk'urubibe ntakuka rugarura ibihugu bibiri, hashingwa n'igisirikare ca Korea y'Epfo ciswe ROKA, Republic of Korea Army, mu gihe muri Korea ya ruguru naho hari hasanzwe hari igisirikare citwa KPA, Korea People's Army. Gushiraho igisirikare ca Korea y'Epfo vyababaje bikomeye Korea ya ruguru. Ibi vyatumye mu mwaka wa 1948 kugeza mu mwaka wa 1950 iki gihugu carinjiriye Korea y'Epfo akarenga 10 kose kugira ngo gisubize ibintu mu buryo, no kuvuga ko barenze urubego rwa 38. Kuwa 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 1950 intambara yuzuye yongeye gutera
ndetse Korea y'Epfo yaratanguye kumishwaho n'ibisasu na Korea ya ruguru. Kino gihe Korea ya ruguru yari ifise abasirikare barenga ibihumbi 223. Ku rundi ruhande Korea y'Epfo yoyo yari ifise abasirikare bashika 15,000. Birumvikana mu misi mike ibice 95% byari bimaze kugenzurwa na Korea ya ruguru, hasigaye gusa ikivuko cha Busan. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryarahagurutse basaba ibihugu bitandukanye ubufasha kugira bafashe Korea y'Epfo kwigwanaho. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Australia, Canada, Ubuhindi, Nouvelle Zelande na Afrika y'Epfo zahagurukiye rimwe zihagurutsa ingabo zikabakaba 500 zari zirongowe na Commander Douglas MacArthur. Akaba uyu yarasanzwe atwara igice ca FECOM, Far East Commander. Aha rero akaba ariho intambara yasubiye ibuti, igisirikare ca Korea ya ruguru kirakubitwa birakomera, barenga umuce canke se paralele ya 38 barinjira cane kugeza mu marembo y'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo ntibwarekeye aho, binjiye mu ntambara bakubita abasirikare bari bagize ibihugu vya mpuzamakungu, barabigize inyuma kushika ku murongo wa 38, aho muri ico gihe kino gihugu c'Ubushinwa catwagwa na Mao Zedong. Ibi vyaje gutuma rero hasinywa amasezerano y'amahoro yasinywe n'ibihugu vya Korea y'Epfo, Korea ya ruguru, bahagarariwe n'igihugu c'Ubushinwa hamwe na Leta zunze ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Harry Truman. Intambara yabaye intambara nini gose, ndetse yahitanye ubuzima bw'abantu abarenga miliyoni 3, akaba aribo bashoboye kwitaba Imana. Nyuma rero yo gusobanukirwa impamvu ino ntambara ya Korea y'Epfo na Korea ya ruguru zabaye, ndetse kuva muri ico gihe Korea y'Epfo na Korea ya ruguru bikaba ari ibihugu bibiri vyagumye birabana ayingwe kugeza kuno munsi. Kuri ubu Korea ya ruguru yagwije cyane ibijanye n'igisirikare, ndetse hagenda kugwa ibigwanisho bidasanzwe kugira ngo Korea ya ruguru ntizosobera kuvogerwa na Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Korea y'Epfo. Mu gihe ku rundi ruhande Korea y'Epfo nayo nyene yagerageje kwiyegereza Leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo ishobore gukingirwa, ndetse ishobore no kwigwanaho mu gihe bibaye ngombwa. Nyuma yo gusobanukirwa rero umuzi w'intambara, reka tugaruke ku bigezweho hagati ya bino bihugu bibiri, Leta zunze ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo, hamwe no guhangana kuri hagati ya kino gihugu na Korea ya ruguru. Nk'uko twabigarutseho, kuko Perezida Kim Jong Un yasavye amahingiro kugwiza ibigwanisho, nuko ibi bisa n'ibishobora gufasha cyane Korea ya ruguru kwitegurira uguhangana na Korea y'Epfo hamwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri ibi usanzwe ajejwe Etat Major w'igihugu cha Korea ya ruguru akaba yarasubirijwe, akaba yitwa General Park Seo-il. Yaramaze rero amezi ashika 7 ari ku uyu mwanya wo kuba Etat Major, akaba yasubirijwe na General Ri Yong-gil. Uyu akaba yari asanzwe ari umushikiranganje wo kwivuna base, ariko nawe akaba yari yarahoze arongoye Etat Major kugeza mu mwaka wa 2016. Bivuze ko rero ibintu ndetse na tactique zo ku rugamba zongeye gusubirwaho. Ubwo yari mu nama ku uyu wa 6 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka yiga ku mutekano, Central Military Commission, Kim Jong Un yemeje ko bategerezwa kwitegura ku ntambara yuzuye ishobora kuba yongeye, anasaba kandi amahinguriro gukora birenze nk'uko ikinyamakuru cya leta cyabigarutseho cha KCNA, Korea Central News Agency. Kugwiza ibigwanisho birenze no gukora imyimenyerezo ya gisirikare mu buryo busa nkaho biriko bibangamira cyane ibihugu bigize ONU, mu gihe ONU yoyo imenyesha yuko kino gihugu ca Korea ya ruguru kiriko kigwiza ivyo kwigwizaho ibigwanisho, mu gihe abanyagihugu nabo bariko baricwa n'inzara. Volker Turk asanzwe ajije agateka kazi na muntu muri ONU yagize ico avuga, yemeza ko abanyagihugu mu iki gihugu bari mu buzima bugoye, mu gihe igihugu gihanzwe no kugwiza ingufu za gisirikare canke se militarisation. Aha
akazamwo ivyo gukoreshwa mu mirimo y'agahato ndetse n'abana bakiri bato. Thomas Greenfield asanzwe ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU we yemeje ko atamahoro ashoboka mu gihe hari ivyo kutubahiriza agateka kazina muntu muri kino gihugu. Ibihugu bishika 50 vyisize hamwe vyiyamirije irengegwa ry'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa na Korea ya ruguru mu guha agaciro gusa ikorwa ry'ibigwanisho ndetse n'ibigendajuru bikora iperereza. Aha akaba ari ivyo basize imbere. Iryok Kim, umwe mu bana bahunze iki gihugu afise imyaka 17, yemeza ko yahora mu mirima y'ibinyantete gusa atagaherana gato yaronka, ahubwo ibigwa vyose vyagenda bikorwa ndetse bagenda barima bikaba vyaragemurirwa abasirikare bari mu myimenyerezo ya gisirikare. Bwana Kim ubu afise imyaka 20, yemeza ko amafaranga ashigwa mu kubakwa misile imwe yoshobora guhaza abanyakoreya ukwezi kose, ariko igihugu ca leta ya Korea ya ruguru kikaba kitavyitayeho. Nubwo ariko ibihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bitandukanye bigize ONU bigerageje ndetse vyagerageje gusaba yuko umugambi wa Korea ya ruguru wohagarara, ku rundi ruhande ibihugu vy'Ubushinwa hamwe na Korea hamwe n'igihugu c'Uburusiya bikaba vyariyamirije ino ngendo bisaba yuko ari umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugomba kwinjirira ibindi bihugu nk'uko bibonwa na ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Dmitry Polyansk asanzwe aserukira kino gihugu muri ONU. Nimwe yomvo kuri wa 21 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 Kim Jong Un yakurikiranye vyuzuye imyimenyerezo ya gisirikare zirasigwa mu mazi aho zagenda ku ntego. Aho ni mu gihe ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo zatanguye imyimenyerezo ya gisirikare ngaruka mwaka. Ibi Kim akabifata nk'agasomborozo k'intambara. Imyimenyerezo ya gisirikare y'Abanyamerika yiswe Orchi Freedom Shield Military ikaba yakozwe mu nzira yo guha agasopo Korea ya ruguru mu iterwa ya za misile zikunze gukorwa zigeragezwa. Ubutegetsi bwa Pyongyang bukaba bwariyamirije iyo myimenyerezo yitezwe kuzorangira kwa 31 z'ukwezi k'umunani, ndetse ikaba yatanze ko ibintu bishobora guhinduka mu gihe ino myimenyerezo ya gisirikare yobandanya muri buno buryo. Yoon Suk Yeol, perezida wa Korea y'Epfo, yemeza ko imyimenyerezo izokwiga ku mice myinshi itandukanye, haba ibitero vya za internet canke cyber attack, iterabwoba, terrorist no guhangana na za drone, hatibagiwe n'amakuru atariyo y'ibinyogoma ashigwa imbere na Korea ya ruguru. Kuri ubu rero Korea ya ruguru ngo yoba yaratanguye gukora ibitero vya internet kuri imyimenyerezo, ndetse vuba nk'uko isanzwe bigerageza ndetse isanzwe bikora yoba igiye gutera za ICBM Intercontinental Ballistic Missile mu kwerekana yuko Korea ya ruguru itavogerwa. Reka tubashimire rero ko mubanye natwe. Subscribe, share, like, comment kuri Vyacu TV.